Turasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze banywanyi mudahwema gukurikira ibi biganiro n'amakuru tubagezaho kuri imboneshakure ya Hejuru TV. Tugiye kwibanda mu makuru hariko aravugwa mu gateka kazina muntu, tugaruke kandi ku bihano vyafatiwe Uburundi mu ndwi iheze. Muri aya makuru rero mugiye kumenyamo vyinshi bigiye bitandukanye, mwumvirize ingaruka ivyo bihano bivugwa mu gisata c'agateka kazina muntu vyaba vyarafatiwe Uburundi, ingaruka bigiye kugira ku Burundi ndetse n'ivyatangajwe n'ababifashe ico boba barashingiyeko. Muri aya makuru rero vyose mukaza kubikurikira, twabateguriye inkuru irambuye cane kuri ivyo vyo guhagarika umurwi CNIDH. Umurwi rero ujejwe gukurikirana ivy'agateka kazina muntu mu gihugu cose c'u Burundi. Vyona kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonako. Iyi ni Hejuru TV, turabahaye kaze. Gusubiza CNIDH ku rugero rwa B bituma ubwizigirwa bwabo buhungabana. Umurwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi CNIDH warasubiriye gutakaza icicaro cawo kigenewe imirwi y'igihugu yerekanye ubwigenge bwayo ku nzego zo mu bihugu irimwo. Akaba ari ONU rero ibitangaza ku bw'aya mashirahamwe benshi mu Burundi, ni ikimenyetso cerekana ko icizere amakungu afitiye Burundi kiriko kiragabanuka kandi bikigirako ingaruka nyinshi zitandukanye. Nivyoroshe kuri uwo murwi ushobora no gutakaza zimwe mu mfashanyo ziva hanze y'igihugu zari zitunze urwo rwego. Iyi ngingo rero yafashwe n'urwego rufitiye uburenganzira muri ONU, ni komite ijejwe imirwi y'igihugu ijejwe agateka kazina muntu INDH, inyuma y'igikorwa co kubikurikirana catanguye muri 2023 gishimikira ku ibura ry'ubwigenge bwa CNDH Burundi, ugufata minenirwe kunyangwa ry'agateka kazina muntu bikorwa mu gihugu canke kudakorana hagati y'urwo rwego na komisariya nkuru ijejwe agateka kazina muntu n'amakomisiyo ajejwe amatohoza kuri ayo mabi. Amashirahamwe menshi haranira agateka kazina muntu mu Burundi yari yituye urwego rwa ONU rujejwe agateka kazina muntu n'urunani rw'imirwi y'ibihugu mu ntumbero yo kugabanya amapeti y'urwo rwego rw'u Burundi. Intumwa idasanzwe ya ONU ijejwe gutanga amakuru ku Burundi yari bivuze nayo yonyene muri Munyonyo imbere y'umukomiseri mukuru ajejwe agateka kazina muntu. Biraboneka ko umurwi CNIDH wamaze kuba nk'umwe mu yivugira leta ihari, na cane cane mu kwigira ko itabona amabi ariko arakorwa canke mu gufata minenirwe ayo mabi aba ariko arakorwa. Ivyegeranyo vyinshi vyerekana kutihanganirana mu vya politike, abantu baburirwa irengero, ugufungwa agasigisaki, ariko ko umurwi CNIDH yatana kimwe ubivuga ko. Niko rero vyavuzwe na Fortune Gaita Zongo. Ariko ku bwa CNIDH urwo rwego rukwiye ibiruta ivyo, ngo turakwiye urugero ruruta stati A kuko Burundi ubu burongoye iyo mirwi ku rwego rwa Afurika. Ikindi CNIDH ni imboneza kandi iratumwa ku gutanga inyigisho ku yindi mirwi nk'iyo muri Afurika. Ngo sinibaza ko Burundi bwoshimwa n'iyindi mirwi ONU nayo ikugara amaso ntibibone. Niko Sixte Vinyi ni muri abarongoye CNIDH yabwiye ikinyamakuru SOS Media Burundi mu kiganiro cisanzuye araheze imisi. Nubwo rero yihagarara ko CNIDH ihejeje gutakaza ico cicaro incuro zibiri mu myaka idashika 6. Ubwa mbere hari muri 2018 ico gihe, aho kwiyamiriza ihonyangwa ry'agateka kazina muntu mu kiringo ciyamirizwe c'umuhisi umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza. Yashigikiye rero leta mbere yanga ivyo abaharanira agateka kazina muntu bashikiriza ubwabo banyamashirahamwe mu Burundi. Igihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aja ku butegetsi muri Ruheshi 2020 vyatanze umwizero mu makungu, kandi ko umukuru w'umurwi CNIDH Sixte Vinyi ni muraba yaragize uruhara rukomeye mu gufuta ibihano vyari vyafatiwe uwo murwi, vyatumye rero usubira ku rugero rwawo A muri 2021. Ingingo yatowe gihutihuti mu gihe amakungu yari atanguye gufuta ibihano bikuru bikuru vyari vyafatiwe Burundi mu kiringo ca gatatu
ca Pierre Nkurunziza ni kumwe mu banyamashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike mu Burundi yibuka. Imyaka yeze rero yarerekanye ko vy'ukuri ata mpinduka n'imwe yigeze iba. CNDH nayo yajeje kuronka amanota akwiriye. CNDH yabandanije kutavuga rumwe n'abaharanira agateka kazina muntu mu kugerageza kwerekana ko umengo hari amabi yakozwe. CNDH ntiyigeze yemera ko hari abakozi ba leta banyuruza abantu. Niwo mwihwezo ugirwa na Metero Rumere Niyongere umukuru wa Kati Burundi ryasavye ko CNDH ifatirwa ngingo. Aranavuga ati uwo murwi ntiwari ukwiye icicaro ca uwo murwi ntiwigenga na buke buke mu vyegeranyo vyawo uvuga ko vyose bigenda neza ko atagateka kazina muntu gahanyangwa kandi hari ivyegeranyo vyawo ni amashirahamwe yigenga vyerekana ko agateka kazina muntu gahonyangwa. Kubwo uharanira agateka kazina muntu ngo ni umwanya wo kwisuzuma uwo murwi uhawe ngo nta nkeka ko iyo ntambwe izowutuma wisubirako kugira ngo ugire uruhara mu guharanira agateka kazina muntu kuko ivyegeranyo vyabo ntivyigeze vyerekana ibiharuro nyezina vy'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu canke uwo murwi ukaba warahakana ko atahonyangwa ry'agateka kazina muntu vyabaye mu gihe natwe twaharuye uburorero bwinshi uwo murwi ariko ntiwigera ugira amatohoza. Niko Rumere Niyongere yongerako. Ku ruhande rw'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu akorera ku butaka bw'u Burundi n'umwiheburo yagiriza komisariya yawo nijejwe agateka kazina muntu guhengama. Mu vy'ukuri ni ingingo mbi itorohereza kandi ubwisanzure mu vy'agateka kazina muntu mu Burundi. Ni ingingo ya politike ifashwe bifashijwemo n'amashirahamwe yanko Burundi. Iyo nama yategerezwa kuba maso itora amakuru ku ruhande rubi kuko amashirahamwe yacu hari ku rubuga ntiyabajijwe. Dusaba ko iyo ngingo ifutwa niko vyashikirijwe na Gerard Hakizimana serukira imbere y'amategeko Forcon F mu Burundi serukiye bagenzi biwe. Umunyamashirahamwe rero agerageza kandi kumvisha ko mu CNDH ukora neza igikorwa cawo cyo kubahiriza agateka kazina muntu mu Burundi nta kintu na kimwe cosigura ukuntu uwo murwi womara ukava ku rugero A ukaja ku rugero rwa B uko kuvyonzi umurwi ukora neza kandi urakora igikorwa cawo uko biri kose. Iyo ngingo y'umurwi wawe ni irahengamye ahubwo iyo ngingo izotuma ibikorwa vya misi yose vya CNDH bigenda bicumbagira niko Gerard Hakizimana ashimangira. Sixte Vinyi ni muraba no murwi bakorana bafise ikiringo c'umwaka umwe kugira ngo berekane ubwigenge bw'uwo murwi gutyo umurwi ntumarurwe kibanza burundu. Iyi mirwi rero iri mu cicaro ca B ntishobora kwitabira ikorwa canke inama mpuzamakungu canke z'akarere vy'inzego ziranira agateka kazina muntu nk'indorerezi. Ntinashobora no gutora canke ngo ikore igikorwa cayo mu biro canke mu makomisiyo mato mato. Mirwi rero ntishobora no gufata ijambo kuba biriko birirwa ku musi canke gutanga urwandiko mu nama agateka kazina muntu. Bisigura ko Burundi butazosubira kwerekana aho buhagaze canke ngo bugire ico bushikirije ku bijanye n'agateka kazina muntu imbere ya ONU. Niko rero abanyamashirahamwe y'Abarundi agaragaza umubabaro. Mu myaka 6 gusa mu CNDH utakaje stati ya incuro zibiri. Ya mbere hari ku ntwaro ya Perezida Nkurunziza muri ntwara 2018 CNDH yo kwiyamiriza abanyangwa ry'agateka kazina muntu mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza yavye no butegetsi yasigura amafuti y'ubutegetsi ikagwanya abaharanira agateka kazina muntu. Tubibutse ko muri 2019 CNDH yahawe umurongozi mushasha ari we Sixte Vinyi murabo ubungubu n'ubundi akiriho. Uyu mwanya wa mbere rero yaragerageje kuganira n'abaharanira agateka kazina muntu bahunze yasa n'ufise intumbero yo guhindura uko CNDH ikora. Umuzo wa Perezida Ndayishimiye ku butegetsi muri 2020 wari watanze icizere mu makungu. Sixte Vinyi murabo yabonetse ari mu begereye cane Perezida Ndayishimiye. Ivyatumye CNDH kurwaho ibihano iranasubira n'iteka rya stati A muri 2021. Ingingo yafashwe mu gihe makungu yariko harakora ibintu nka vyose vyari vyafatiwe Burundi mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Ariko imyaka rero yagiye yerekana ko vy'ukuri
atacahindutse. CNDH yarasubiriye kurwanya abaharanira agateka kazina muntu, gerageza gufukira ibyaha bikomeye bikorwa n'intwaro ya Perezida Ndayishimiye. Imyaka 5 amaze arongoye CNDH, Sixte Vinyini Muraba ntarigera yemeza ko inzego z'igihugu zanyuruje abantu bakabugwa irengero. Ni bake CNDH yagerageje kwemera, yavuze ko iriko iratohoza. Atoza rero itigeze isubira kuvuga, handi naho ikavuga ko abantu babuzwe irengero, ariko ikanga kuvuga inzego zabanyuruje. Rero bituma ivyo vyaha vyitwa dispersion forcée. Ni nkuko CNDH idashobora kuvuga ubwicanyi bwa politike bukorwa n'ubutegetsi, kitavuzwe co no kuvugira impahazwa zifungwa zizira ivyiyumviro vyazo vya politike. Reka rero iyo nkuru tuyiveho tuje mu Giheta. Umuyabaga akiri muto afise inda yishwe, yitwa rero Esther Irakoze, imyaka 20, yarishwe kuwa kano heze ku mutumba Rutegama muri komine Giheta mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi. Abantu 3 bikekwa barahagaritswe ku mvo z'amatohoza. Kiziga co yishwe rero catowe mw'ishamba riri ku mutumba Rutegama kubwo ababibonye. Twatabajwe n'abanyagihugu imbere yuko tuja kuraba. Ico kiziga co yishwe cariko ibikomere ku bihimba vy'irondoka, biboneka ko yafashwe ku nguvu imbere yuko yicwa. Niko rero bimenyeshwa na Severin Ndikurwanko, mukuru w'umutumba Rutegama. Amakuru rero avaho nyene yemeza ko Esther Irakoze yari yibugenze, yaranze gutibura iyo nda, kwikeka kuba yaramutwaje inda witwa Joseph Hatungimana yari yanse kwemera uwo mwana. Niko abo mu muryango w'uwishwe bemeza. 3 mu bikekwa harimo Joseph Hatungimana barahagaritswe bakaba bafunga muri komisari y'igipolisi ca Gitega. Mafunzwe bakaba harimo abanyeshuri 2 harimwo uwo yitwa Hatungimana. Tubandanirije mu ntara ya Cibitoke, hari 2 mu bimba ubutare boba barapfuye baguwe ko n'umusozi. Abo 2 rero bimba inzahabu baguwe ko n'umusozi ku munsi wa mbere wa 13 Rusama ku mutumba Myave muri zone Ndora muri komine Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushiburengero bw'u Burundi. Igipolisi co muri ako karere kivuga ko hari ibimba inzahabu mu Kinyegero. Ubwo ari mu masoko yari ngaho, abo bayabaga bimba inzahabu bazikiwe mu kinogo. Umusozi rero wasidutse biturutse ku mazi y'imvura watwaye ivyondo vyinshi uca nahwikira bimba inzahabu. Bahambwe mu kinogo kiri ku metero zishika 10 umanuka. Abandi 8 rero barakomeretse bikomeye, bikaba bitomorwa n'umwe mu banyagihugu bo ku mutumba Myave. Rimwe mu masoko mu gipolisi rimenyesha ko bari habimba inzahabu binyegeje hama baguwe ko niyo misozi kuko bakora ata amategeko bisunze, atarusha bafise rwo gukorera ku binogo bitandukanye vy'inzahabu. Nta bikoresho bikwiye baba bafise vyo kwikingira, nta n'inzu bafise biyandikishijemwo yo kubakingira, kandi nta koperative n'imwe barimwo izwi imbere y'amategeko. Ni kumwe abapolisi atashije kwivuga izina amenyesha. Imwe mu ntwazaga z'igipolisi kijejwe gutabara akaba hamagarira bimba inzahabu kwegeranya bagira amashirahamwe bakore mu muco kugira ngo birinde impanuka zabaye ndase cane mu gihe c'imvura, bigatuma haba ivyononekara biturutse kwihindagurika ry'ibihe muri iyi minsi. Ku ruhande rwiwe musitanteri wa komine Bukinanyana atamwikomo kuri abo bimba inzahabu batamenyekanisha zimwe mu nzahabu ziba zibwe, bigatuma rero zidatozwa ikori. Nubwo biruko, umwe mu bimba ubwo butare we avuga ko amakosa ari ku mpande zose, akamenyesha ko urusha rwo gukora ruripa amafaranga menshi cane, bigatuma bene wabo bakorera mu rufuri. Akaba asaba ahubwo abajejwe intwaro kugabanya amafaranga y'umurengera ategekwa ku bimba inzahabu kugira ngo umwuga wabo ukorwe mu buryo bwiza. Naha duhereje aya makuru twabateguriye muri uyu mwanya, kandi turabakengurukiye cane ko mwayakurikiye. Mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'andi tuzobandanya kubagezaho kuri Imbonesha kuri Hejuru TV. Mane bahezagire.